tugira amahoro tugira amahoro dusangwa amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ego kuri uno munsi uri hejuru ndumva akanyamuneza ndi ngaha muri komine ya Muhanga. Nivyo urugendo twagize twarungiswe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. We yavuze ati indongozi zose zo hejuru buri wa gatandatu muhamagariwe kugendera abene gihugu bo bene igihugu baba babashize imbere. Ni muri iyo ntumbero twaje ngahe Muhanga izindi ndongozi ziri mu zindi ntara kugira ngo twifatanye muri kino gikorwa c'ikivi rusange. Turabakeje rero ingene mwitabiriye kino gikorwa, turanabakeje n'ingene dusanze muri ku kivi. Imbere yo kuduga kwijambo kubera nshitse ngaha muri uno mwaka wa 2024 ubwa mbere ndabifurije mwese umwaka mwiza. Uyu mwaka uzobera umwaka w'amahoro, umwaka w'imigisha, umwaka wo kwimbura, umwaka ndetse wo gutera imbere imuhanga no mu miryango yose. Rero bene gihugu w'imuhanga yabivuze Mr. Ibi bikorwa muhejeje kurangura ndetse n'ibindi muriko mubishobora kubera mwabumbatiye mu mahoro n'umutekano. Nta kintu na kimwe gishoboka mu gihugu mu gihe atamahoro atamutekano bihari. Murabizi ivyo muri kahise, ariko aho tugeze uno munsi nuko mpamagariye mwebwe banyamuhanga, mwebwe banyakayanza ndetse abarundi bose kumva yuko ikintu coza kidusubiza inyuma kubijanye n'amahoro n'umutekano ari ico kwamirira kure. Igihugu cyacu cy'u Burundi cyarataye umwanya. Nagira nsabe bene gihugu y'Umuhanga twirinde kudata umwanya mu bintu ataco bimaze, kuko umwanya niryo tunga rya mbere. Utaye umwanya mu bintazi vy'amacakubiri, mu bintazi vy'amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara, amacakubiri y'amadini, kurabana amazuru, ubugufi n'uburebure, ivyo nivyo vyazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi rero harageze ko twese twitabirira akamo k'indongozi zacu kugira ngo turabe imbere, kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere, kugira ngo dushikire ryahangiro ko mu 2040 tuba turi igihugu cifashe, mu 2060 giteye imbere. Ivyo navyo ntivyoshoboka mu gihe hariho abagikwega amaguru mu vy'amacakubiri, mu gihe hari abagikwega amaguru mu bintazi, mu vy'abapfumu, kuja kuraguza, utumwanya wo kuja kurima, utumwanya wo gukora ivy'iwawe. Nukuri bene gihugu y'Umuhanga ndazi ko murabakoze. Rero banyamuhanga ubu no munsi rero umwene gihugu wese yirimbure. Mbega ko kuwa mbere ngira ntangure indwi, mbega ko mu kwa kabiri mu kwa gatatu tugira twinjire mu meshi, jewe nipanze gute? Jewe niteguriye imeshi gute? Mbega ko imeshi ihurirana no kwimbura umwimbu w'agatasi w'ibigori n'ibindi, mbega niteguriye gute kwakira umwimbu wanje? Mbega uwo mwimbu urahuriranye n'ingufu nashizemwo? Mbega noba naritabiriye impanuro cyane cyane za agoronome, ubwo sinarimye mu kajagari nkaca nimburira kurushi? Mbega ndavye umubanyi, umurima w'iwanje ni kubera iki ari mubi, umurima w'umubanyi ukaba mwiza? Uko niko kwirimbura. Ubu rero hagize ko mpindura, uko nihenze mu kurima agatasi, reka rero ndabitumbereze mu kurima impeshi. Aho niho wa munwa uzoronka icyo ufungura, ukaronka n'ivyo wimbura ubika, ukaronka rero n'ivyo ujana ku isoko. Icya kabiri ku bijanye n'umwimbu mugira muronke,
mbega sindiko ndamiramitwa kugira ngo nje ndawumarira mu isoko. Mbega abagabo nibatanguye kuzingurura amakoti manini manini kugira ngo bagende batweka nk'isiya. Mbega abakenyezi babo nibatanguye kurondera bya bitambara kugira ngo baze baracisha permeni baronke ka gacupa. Tubungabunga umwimbu rero mu kubijyana mu bisiga rusange. Tubungabunga umwimbu mu kwitegurira iki kuko dutera tuja muci. Ivyo nimwabikurikiza mukumva yuko mutegerezwa kurima mukurikije impanuro za agoronome, mukumva ko mutegerezwa gutera imbuto irobanuye, mukumva cyane cyane ngaha mu Kayanza nobasaba mukikomera amashi. Nukuri iyo uciye mu Kayanza, iyo uciye muri iyo myonga yo mu Kayanza yo hiyo tuvuye za Muramvya zambuye tujabuka, mwaritabiriye akamo ko gushira amatongo hamwe. Icyo ni ikintu ciza. Mubandanye mwiyumvira mubandanya muri mira hamwe gushira amatongo hamwe. Bifasha umugoronome kubakurikirana, bifasha kwimburira rimwe bikanarinda n'ubusuma, bifasha ni kurinda ingwara imirima yanyu kuko ahandi hatari hake uzosanga mu murima umwe barimwa mw'imbuto zirenga 5, hageze kwimbura ukabura na kimwe wimbura. Ivyo rero ngaha imuhanga ngaha mu Kayanza muri ko murabirengera. Ikindi bene gihugu y'Imuhanga mubandanye mugamburukira aba batwara, mubandanye cyane cyane mwitabirira ibi bikorwa by'iterambere rusange. Iri barabara turiko turasana ni barabara rihambaye, ni barabara rikomeye. Ngira ngo mwaravyumvise kandi namwe muzobandanye mubisaba, twese turi kumwe. Iri barabara nirikogwe, iri barabara nirikogwe. Ingufu mukoze ni nziza mugabo kandi nkuko twavyumvise ko ryari ryahiswemwo mu mabarabara yemejwe muri Conseil des Ministres ko ryokogwa. Nirikogwe kuko ni barabara rya kera kandi ni barabara rirerire. Ibarabara rifatanye intara zirenga 4 kuko uko babivuze ndetse twanabisavye nuko riva aho bita mu Gatabo ndatse ko muhazi ni muri commune Kiganda, rikazamukira muri commune Mbuye na Bukeye, rikajabukira muri commune Rango, rikaza ngaha muri commune Muhanga, rigaheza rigafata ku Ruhororo ni muri Ngozi canke mu Kayanza biciye mu yandi makomine. Ni barabara kandi abene gihugu barima bakimbura, hari umwimbo mwinshi mugabi wagora kushikana ku masoko. None rero turateye akamo ababijejwe mushikiranganje twarabimubwiye nukuri nirije mu mabarabara yokogwa kuko rirabangutse. Uvuye mu Gatabo uji Ngozi n'urugendo rw'isaha imwe. Je niho nkunze guca. Rero dusabe mubandanye mushira ingufu hamwe mukurindira kumbure ko akamo duteye ababijejwe ko kwitabwa. Nta terambere rishoboka amabarabara atahari. Ikindi bene gihugu y'Imuhanga mubandanye mufatanye mu nda, twitavye ibikorwa nk'ibi ntimukarabana imigambwe muvamwo, ntimukarabana amoko kuko iri barabara ntiricamwo abasenededefudede gusa, iri barabara sirya abaporona, iri barabara sirya abasenere, iri barabara nirya abarundi bose ndetse n'abanyamahanga. Nico gituma mistane bateye akamo kukuza gusanzagiravye kuguca umuserege. Nurabe ngo mwiri barabara ngo bizokora ngo babandi ngo nanje nigamire. Iyo ni yange sombi. Ikindi bene gihugu twirinde amarigara. Wewe Mr. wewe chef d'ozone mukuru w'umutumba, suzuma abene gihugu bawe buri munsi. Ndaza Imuhanga ni gisagani byo kiriko kiraza. Ntihakagira umuntu avyuka hanagura ikirato ngo agiye kurondera urwagwa. Urwagwa umwanya wagura hari, urafise umwanya, vyukira mu murima, vyuka wiyumvira uti mbega ko uno munsi nimbuye ibigori vyinshi, nkaba mbona nshobora gufungurira abana, nkaba mbona nshobora kuronka ivyo nshobora. Burya nta gitungwa nkeneje mu muryango. Burya uyu mwimbu ndose uno munsi niwo mvyarira ingurube, uyu mwimbu niwo mvyarira urukwavu,
uyu mwimbu niwo wumvyarira impene canke inkoko, maze utawihaye uti burya ku gatasi nararimye ndafungurira umuryango nongera inyungu ngiyi ingurubira iri mu ruhongore, uzoba uronse amase. Wewe mushinga ntaye n'umupfasoni, mwumve ko mutegereza gufatana mu nda, mwirinde guharikana, mwirinde icyo kintu cyobasambura kugira ngo abana banyu bakure neza, kuko mumaze kurara murakokerega mukubitana, murumva yuko muzovyukira gutaka abagabo, nimuzovyukira mu murima mube mutaye wa mwanya. Icanyuma bene gihugu nuko mu minsi mikeyi tugira tuje mu matora. Amatora mu Burundi murazi ko tuyamenyereye, ntihakagira ubusimbwa ubwoba ngo duko tugiye mu matora ngo atangure kwiyumvira ibi na biriya. Nidute umwanya rero, tubandanye turi ku kivi, amatora azogenda neza, mugabo kandi amatora aba meza mu gihe ugiye muri kampanye mu nda habombotse. Ni demokarasi twagiyemwo, ntihakagira ubura wundi ngo nuko tugira tuje mu matora, ahubwo tuyategure turi ku kivi kugira ngo byahangiro turishikeko. Rero Banyamuhanga, rero Banyakayanza, mubandanye mufatanye mu nda, mubandanye mukundana, mubandanye mugambukira abaganza, mubandanye mwiteza imbere, mubandanye cyane cyane muraba ko abana banyu bari mu mashuri, kuko nibo Burundi bw'ejo.